Hello guys, ndakuramukije. Uri kuradukurikirana, uri kurakurikira One Ad Media, ndaguhaye ikaze na karibu. Je muri kumwe Bisimana Yakiza, tugomba ngo tuganire ku bijyanye n'urugendo rwa YouTube. Twaragiye twiga mbe ni gute ushobora kugurura YouTube channel, mbe ni gute ushobora gushyira ama video kuri YouTube channel yawe. Uno munsi tugomba turabe ngo urugendo rwa YouTube kuva ucugura chaîne yawe kugeza aho utangura guhembwa mbegaho ubyifashe gute. Nagomba ndagusaba ngo ukaba utaragira subscribe kuri iyi chaîne, ubanze ugire subscribe, ugire share, ugire na comment kugira ngo ibiganiro tugafatisha kuri chaîne ntihagire na kimwe kizigera kikurengana. Ndaguhaye ikaze ubugira kandi. Nukuvuga ngo iyo dutanguye kugura YouTube channel tuba dufise intumbero yo kugira iyo dushitse yo gushika ku rwego abandi badutangura imbere babashize ko kugira ngo natwe hagira aho dutangura guhembwa na internet, nukuvuga ngo gukorera amafaranga ku rubuga rwacu rwa YouTube channel. Ngibi rero ngiyi inkuru y'urugendo ukuntu bigenda bikurikirana. Nukuvuga ngo maze kugura YouTube channel ukamara kuri kuyikorera ko ugashira ko ama video atandukanye, ugashira ko nuvuga content zari zose zigenda zitandukanye. Hari ikintu cyambere ibintu bisabwa kugira ngo ushobore gusaba icyo twita YouTube Partner Program, nukuvuga ngo monetization mu ijambo rimwe. Nukuvuga ikintu cyambere urasabwa kuba ufise abasubscriber bangana n'ibihumbi 4, bangana n'igihumbi, ukagira amasaha yarabwe angana n'ibihumbi 4. Ndavuga ngo yama video kwagiye urashirako za ndirimbo canke ibindi bigenda bitandukanye bagiye urabishira ku rubuga rwawe rwa YouTube bikaba byarakwiye ibihumbi 4, byarakwije amasaha ibihumbi 4. Ikigira gatatu nukuba warubahirije amateka canke amabwirizwa ya YouTube. Ngira ngo narababwiye ibizira canke amabwiriza yarenze na YouTube ishobora kuguhana gutyo bikaza kugutera ingorane mu iki gihe cyo gusaba monetization, bigatuma bitari kubirakunda. Ikigira kane nukuba uri mu gihugu cemewe na YouTube Partner Program, nukuvuga ngo gifitanye amasezerano no guhemba abanyagihugu bacu ku rubuga rwa YouTube. Ibyo bintu bine iyo bikwije, iyo byujuje YouTube yonyene kigusaba kugira ngo utangure ku applyinga cyo gusaba monetization. Mbega iyo monetization ubigenda gute? Urugendo nago rwa monetization mbega go bagwifashe gute? Nukuvuga ngo winjira mu cyo bita kugurura konti AdSense. Nukuvuga ngo konti AdSense novuga ngo ni nka konti y'urubuga rwa YouTube canke ngira murazi yuko YouTube ari urubuga rwa Google. Nukuvuga ngo iyo konti kugira uyugurure biragusaba address, bikagusaba numero de telefone, bikagusaba novuga ngo kuba ufise ibikuranga muri rusangi. Nukuvuga ngo baraguha urupapuro ukuzuza izina ryawe kugira riba ryanditse kuri karanga muntu, ukuzuza numero ya telefone, ukuzuza ibikuranga address, ukuzuza amazina yose n'ibikuranga n'inimero za karanga muntu byose ukabyuzuza neza. Nico gihe umaze kubyuzuza urashiramo nicyo twita code postale. Nukuvuga ngo YouTube Partner Program ikorana na courrier, novuga courrier electronique mu bijyanye n'amaposita. Nico gihe ijya code postale washizemwo ukabirungika barakurindiriza 7, 2, meme na 3. Mu gihe bamaze kurungika ya code baca bakwandikira ubutumwa buvuga ngo your pin sent. Nukuvuga ngo ni code baba bakurungikiye, ariyo pin baba bakurungikiye kuri ya code postale wandika muri wa complete kuri rwa rupapuro rwa YouTube Partner Program uriko wugurura ya code ya konti AdSense. Nukuvuga bamaze kubona ubwo butumwa ucunyaragasa kuri posita, ukagenda ukatwara ibikuranga wenda karanga muntu n'amazina yawe kujya uba wabishizemo
bakakurabira kuri ya code postale bagusangira mu code PIN ari uza kuza kuzuza muri ya kuko hariho espace muri Google AdSense iba yasigaye aho uzoshira PIN. Akarorero ni kujya tugira ama verification ya Facebook ukabona barakurukiye ubutumwa canke code bagaca baguha ikibanza cyo kuja kuzuzamwo ubwo butumwa. Nukuvuga ya code umaze kuyironka umaze kuva kuri code kuri posta ukaronka ya code icyo ukora ucugenda kuri ya Google AdSense yawe ya konti AdSense yawe ukinjizamwo ya code bakurungikira. Umaze kuyishiramwo nukuvuga ngo igikorwa ca monetization kiba gitanguye. Nukuvuga iyo ama video yose wagiye urashirako uca utangura kubona ati video niyi yaciye amahera aya ngaya bivanye na vyuzi umaze kugira umaze kuronka. Nico gihe umaze kuronka nukuvuga ngo ugenda uraterateranya ama video yose uko wagiye urashira ku rubuga rwa YouTube. Mu gihe akwije amadolari 10 baca batangura kugusaba nukuvuga nka konte uzogenda uhemberwa nukuvuga konte bafatanya na Google AdSense kugira ngo iba ariyo baza barungikako amafaranga ukoreye. Mwico gihe hisungwa cyane banki novuga internationale canke banki mpuzamakungu arizo zama banki za Western Union canke bank transfer na cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi hakunze gukora cyane novuga Western Union. Amabanki nakora na Western Union nibaza ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi aragwiriye. Hariho za Interbank, hariho Bankobu n'izindi zigana zitandukanye. Nukuvuga banki yose ifise iyo service ya Western Union. Mwico gihe umaze kwinjiza iyo konte nukuvuga niyo mahera yawe azaracako na cyane ukabuzi yuko izi mbuga yaba YouTube yaba Facebook Instagram TikTok n'izindi ntabwo ziguhemba mu marundi ntabwo ziguhemba mu manyarwanda canka yandi zihemba amahera $. Niyo mpamvu bagusaba ibanki mpuzamakungu ifise service ya Western Union. Nukuvuga cagihe umaze kwinjiza ya konti ya banki nukuvuga ngo biba birangiye ubusiga utegereza wongera ukora utegereza yuko hagera ukwezi guhera kuko amahera avuye kuri YouTube akunda gutangwa hagati y'itariki 21 n'itariki 26. Mwico gihe ukigenda ugatumbera hari service ya Western Union kuri banki konti yari yose kwegereye ugaheza ukagirane ukarotira ya mafaranga yawe. Ngira murumva ko ari uburyo bworoshe cyane novuga ngo nta gore ririmwo ugereranije n'izindi mbuga nka Facebook canke izindi. Novuga ngo YouTube irafise uburyo bworoheje iravyorosha gusumba imbuga izindi canke izo zindi mbuga zigenda zitandukanye. Icitonderwa womenya nuko hari abantu benshi usanga kubwira ko YouTube idahemba usanga kubwira yuko batanga urugendo rwa YouTube birabanira. Nukuvuga ngo hari ama application uretse mu Burundi bakoresha iyo system ya bank hariho ibindi bihugu bakoresha andi ma application nka PayPal za Piona n'izindi zigenda zitandukanye. Hari igihe rero uza kuyaplika ukaja guca ku application ngo iba ariyo ushira mu izoze no kuvugira cyangwa amahera yawe ugaca usanga uragize ikibazo kuko izo konti izo application bwayo ayo mashirahamwe bwayo kuko n'amashirahamwe do transfer y'amahera ayo mashirahamwe bwayo ntiyemewe mu Burundi. Niyo mpamvu uzosanga benshi bananirwa na cyane ku ico kintu cya monetization kikanka burundu biciye kuko kunu bashaka gucisha izo monetization cyangwa amahera yabo kugira ngo ace kwayo yandi mashirahamwe ariko ntabwo aba yemewe mu gihugu cy'u Burundi. Ni kuvuga ngo uburyo bwonyene bwemewe mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo YouTube iguhembera amafaranga yayo aho uri hose mu Burundi yagusanga aho uri hose n'uburyo bwa Western Union canke bank transfer.
nuko rero ukaba waraciwe intege kenshi, ukaba utaruzi cyangwa utatahura ukuntu bigenda, ubwo nirwo rugendo novuga rwo gutangura kwinjira mu kiringo cyo kurihwa cyangwa guhembwa na YouTube. Nuko bigenda. Nyamba ufise ikibazo ushoboye kwandika muri commentaire canke intererano, ukagira intererano muri commentaire, maze tugakomeza twubaka umuryango. Mbananije subira kugusaba ngo ugire subscribe kuri iyi chaîne, ugire like, ushizige na commentaire. Nivyo biduha n'ingufu yo gukora amavideo akurikira atwisunze commentaire muzoba mwaduhaye. Ndakwipfurije kuroranirwa. Levis Man nakize niwe mwari kumwe. Ndakwipfurije ikaze ubandanye kurikira One Admit na Gahwane.